Yes, bakunzi ba NDAHO TV ndabaye muramutse cyangwa muri bivanye no mu wese aherereye. Uyu munsi nkuko bisanzwe twagendeye bamwe bashikirwa n'ibibazo mu gatumba. Uyu munsi hari byinshi NDAHO TV yagiye kubafasha. Tukaba twishikiye nk'abamenyesha makuru kugira tubatoreza amakuru yose. Ndabasaba kubandanya natwe tukaba twinjiye kugira dutangura ibintu neza. Murahawe ikaze mwese. Murabona twashitse hama bibi mwaramutse Makeye neza umeze neza yego cyane. Uyu munsi bibi benshi barashaka kumenya kubera iki mwamwicaye muri kino kibanza mwiteze ko no munsi Twobimenya oya ijambo nyezina ikintu nyamukuru cyatumye mushika muri iki kibanza nica twaje kuramukanya na mwebwe nta kindi bivugisha kuri bantu babimenye icyatumye ababahamagaye babagiye kubashaka kubakorera iki kudufasha. Bashaka kubafasha Yego none muza kwakira gute utuntu baza kubafasha kuri uyu munsi icyo tumudufasha nimwe mubimenye ibyo mudufasha ibyo babafasha byose muraza kuvyakirana umutima mwiza none yego cyane turakoma amasi tutambe tutarice yego urakoze cyane bibi yego cyane mahoro nyokuru umeze neza yego makazina mwitwa gute Eliane Nahimana. Turabona no munsi mwicaye ahantu heza tuzi ko musanzwe muri abavyeyi bacu kandi baba mu gatumba bari mu bashikiwe na vya bibazo. Uyu munsi mwiyumvira ko mwicaye muri kibanza kumvo nyabaki kumva ingorane twoba dufise ababahamagaye ngaha muri kino kibanza buba babagiye yuko hagiye kubika uyu munsi oya batubwiye ko tuza ku gaseminari yego none bibi ko twumvise mu makuru yacu tumaze kurondera yuko bafise intumbero yo kugira akantu gato yabo bafashije bivanye n'ingorane mwahuye nazo mbega nibagira ico babafashije muri teguye kwakira neza ivyo baza kubafasha yego turabishobora kubyakira n'akahe ka mu motera buri muntu wese afise kubafasha kugira neje abandanye abafasha babandanye kuba benshi kugira babakure muri vya bibazo ikintu bubasha kudufasha no kudufasha kudusanurira ariko cyane cyane babaje kutugomerera uruzi. Urakoze cyane bibi yego ni sawa musore sawa meze neza yego akazina witwa gute ndayishimiye gadi nawe usanzwe uri mu baba hajya mu gatumba mu bashikwe na bijya bibazo yego mu gihe bamaze umunsi baza kubabwira yuko no munsi mutegereza guhurira muri kino kibanza mwoba mwavyakiriye gute twavyakiriye neza ni yihe ntumbero mwibaza ko icyatumye babahamagara ngaha mwibaza ko ari nkiki intumbero twaje ngaha twari tuje ko baje muri seminari kandi intumbero twari tuje ko baje kudufasha ni kuvuga ko ikintu cyose baza kubafasha mbega uko icyo baza kubafasha uko kini cyaba gitoya muza kucakira gute tuza kucakira uko ari icyo cyose tucakira ko bimeze kose twizere yuko muza kuva ngaha muryohewe yego cyane twongera tubahoza bivanye n'ibibazo by'abashiki yego urakoze cyane yego Maramutse gaye sawa yego bashinga ntahe bapfasoni gwaruka mukorane ngaha eka ndetse nabari hirya no hino bariko baratwumviriza kuko NDAHO TV ikorera online bayikurikirana kuri YouTube turabaramukije turubahe namwiriwe bivanye n'umwe wese hahereye hama icadukoranije ngaha kuri uyu munsi NDAHO TV yaje kubagarukirako kuri mwe mwahuye n'ivyago muba mu gatumba. NDAHO TV ikorera online nkuko nabivuze hama ikaba yari yarabashitse ko ikaza kubaraba aho muhereye iraheza iraraba abantu babaye kurusha abandi iraheza iratoramo mwebwe rero
nk'uyu munsi subi nyuma gato jeni twashemeza Imana Pascal muri ko muraganira nkaba serukira naje serukira ubuyobozi bwa NDAHO TV sije ndayirongoye ariko hariho abantu rero mvuga mu kibanza c'ubuyobozi bwa NDAHO TV. Nkuko ndabivuze babatoye muri benshi batoye mwebwe mu kubikora murabizi baraje mwarababonye baravye ababaye kurusha abandi suvuga ko ari mu mwahuye n'imyuzura mwenyene ariko barabaje ababaye kurusha abandi baratora abapfakazi imfuvyi ama NDAHO TV ikaba yipfuje kuza kwifatikanya namwe mu bihe bitoroshe murimo ikaba yaje bazaniye agakemanyi baraza ko bakabashikiriza. NDAHO TV ikaba ishimiye abo bose bayifata mu mugongo ama ishi basaba namwe nuko mwoyifata mu mugongo na mukuri telegisabisho kugira ngo ono umunsi ijiseruki iza gufata mu mugongo mwebwe ariko yifuza yuko ejo canke hirya yejo yoza ifata mu mugongo abasumbiriza mwebwe ko murabona mwatowe muri bake bayifuza gufata benshi nkuko nababwiye nti bahisemo bake muri benshi no muri abo benshi muri mwebwe nyine batoyemo murafise amakategori murimo kuvuga mu buryo buke NDAHO TV ifise kuko niki natangura ndacari mu ntango ikeneye gushigikirwa na cyane muri bwa buryo bw'ibisabisho no kuyikurikirana mukaza murayikurikirana kuri YouTube abishoboye baraza kuba hagakemanyi babateguriye na envelope baraza kugashikiriza abo barongoye nibo baza kukabaha muga baraza gutanga no gwegeranya gukuna ako envelope kangana muga ntidushobora kubivugira kuri mikro nibanga rya mwebwe na NDAHO TV ama NDAHO TV ikaba ishimiye abo bose bayifashe mu mugongo ndetse n'ubu bakifashe mu mugongo na cane TV Isaac yifashe mu mugongo turi kumwe ngaha tukaba tubasaba yuko mwodushigikira mu bikorwa ndetse mukaduterera n'igisabisho nkuko nabivuze. NDAHO TV ikaba iboneye akaryo kugutumirira wowe wese afise ico yoshobora guterera gisumbirije niki bagira babahe ko murabona muri baki cyane ushoboye kuza gufasha abahuye n'umwuzura bose mugatumba bene wanyu ndetse n'ahandi ko bogira ico bafashije kuko kanatsinda mu mico y'abarundi twamenyeye gufashanya tukaba tubasaba nuko natwe mwodusengera kugira ngo ejo canke hirya yejo tuze tugaruke kubagarukirako kimbure tugarukira ko basumba mwebwe kanatsinda abo bari ni benshi cyane akeneye abo bitaho. Manirakiza Beatrice Nibizi Maria Chiza Regina Naishakiye Noera Kubwimana Solange
banziriza ubusa Catherine. Imanzi ubute Josephine. Ni sawa. turabonye babahaye akantu mbega uba wakakiriye gute wewe? Ukuri nashimye gose. Twizere yuko mugiye kubandanya musengera NDAHO TV kuvyo yagiye bibafasha mu baterere nabo amasengesho kumburejo nimba batoye abantu 50 no munsi bazobatura ijana ejo sivyo none? Yego tuzosenga gose bikomeye kugira Imana ibahezagire. Akajambo kamwe ku barongoye NDAHO TV. Akajambo kamwe ku barongoye NDAHO TV nukuri Imana ibahezagire bashishikare baronka n'uyo mutima wo kutwibuka twe twahwanye n'ivyago. Murakoze cyane bibi. Yego namwe Imana ibahezagire. Bibi. Amahoro. Amahoro. Umeze neza? Yego. Uba wakiriye gute agakemanyo wahawe na NDAHO TV? Neza nakiriye neza n'amahoro n'Imana. Ndabishimagize nshimiye Imana nshimiye mwebwe mwasubiye kudusohora ko muri aya mago twabonye. Imana ibahezagire muze muronke n'ibindi mwongere mugaruke kuturaba. Urakoze cyane bibi ariko bibi uwo buzi abo babagize akakantu kuri uyu munsi wo bubazi n'izina ho? Oya ntabona umenye izina zewe ntabonzi. Bitwa NDAHO TV cusubiramwo rero. NDAHO TV. NDAHO TV. NDAHO TV. Shimira rero NDAHO TV. Yego ndamushimiye Imana imuhezagire imwongere imigisha. Urakoze cyane bibi. Yego. Gute mutama? Ni sawa. Umeze neza? Yego ndashima. Na uri mu baronsa ku gakemanyi ndetse ko gufasha mwebwe mwari mwahuye n'ibibazo kubijanye n'imvura yabateye isegenya mu gatumba. Uba wavyakiriye gute? Nukuri uko biri ndashima Imana yongeye kuduhuza n'aba bavyeyi bagira neza. Batwibukiye baravye amagorwa twahuye nayo. Bagaca bagira umutima wo twiyumvira bakagaruka kuturabaho tugorewe. Nukuri ndabifurije umugisha ku Mana bashishikare bagirirwa neza kugira ngo nejo bazogira umutima wo kutwibuka aho tugorewe. Ego abatwara NDAHO TV nibo biyumviriye gukora iki kintu ni kuvuga ko mwafashijwe ku kantu na NDAHO TV nakahe kamo batera ku buryo ejo baronka izindi nguvu zo kumbure gufashirizaho biruta uyu munsi. Yakamono batera nuko bogira umutima wo kutwiyumvira bakadufasha bakatuzamuraho turi kandi bataravye jewe namugaye cankwe fise ibibazo birenze kuko aho ndi sije ndahari ndi umwe ndi kumwe nabo twasangiye akaga. Yego. Uribuka abo babikoze ibi bintu babafashije aka kantu uribuka uko bitwa? Abadufashije aka kantu bavuze ngo ni NDAHO TV. Ni NDAHO TV. NDAHO TV. NDAHO TV. NDAHO TV. Ushimira rero NDAHO TV. Nukuri NDAHO TV ndayishimiye nkaba ndayisabiye umugisha ku Mana kugira ngo ishishikare bagirira neza. Yego. Twa tugusaba yuko uvugira abakunzi ba NDAHO TV ko bobandanya kugira subscribe. Yego. Cubabwira bagire subscribe. Ako nakunze. Urakoze cyane. Yego muragize neza. Mahoro bibi. Mahoro neza nyakubahwa. Umeze neza bibi. Umeze neza mugabo papa tucari mu byago turabura byo dusasa. Imana yobafasha mukatwungururiza ku bintu by'ibisaswa tujyama hasi. Mushobora kudutabara n'ukuri uko mwatwikoze ko nubundi muzogume mudutabara. Urabona ko ata mwanya wo kugenda hariya mu gatumba twaratwawe na Rusizi nubundi ntibararukora tucari mu menyo y'ingwe. Nakahe wotera babandi bafise uburyo kumburi bwo gufasha abandi kugira babibonye uyu munsi kuko dukurikirana n'abantu benshi tukifuza yuko abandi bafasha baba benshi kurusha. Nakahe batera? Twobatera kamo koko urabona mw'iyi site ya Kigaramango turirigwa inzara utwo dufishe tukaza kutujya ku kagoroba kugira abana bararire. Nukuri nibadufashe nirindi shirahamwe ryoba biyumvamwo nibaze badufashe. Twongera dusaba yuko woshimira igihugu cy'u Burundi kuko kiri mu babitaho cyane gose. Ego igihugu cy'u Burundi nukuri turagishimiye n'umukuru w'igihugu turamushimiye naza aradukebuka ko atumye amashirahamwe aza kudufasha. Akajambo kamwe kuri umukuru w'igihugu wongera umuvuga n'izina gihe umushimira vyumve neza. Ego
yitwa Ndayishimiye Evariste, Imana imufashe imwongere umugisha adufashe n'ukuri ndazi azodufasha turabyizeye. Urakoze cyane bibi. Tubasaba yuko mwoduhera amashi menshi cyane ababakiriye umunsi. Twumvise utera kamo twashaka ugashikane kure hashoboka. Imana ibahezagira abo muri NDAHO TV batugiriye neza, baje kudutera iteka, baza kudusura, baduhereza agaseke. Imana ibongera umugisha kugira ngo ejo nejo bundi baze baronka ibindi bongera kudufashisha. Akajambo kamwe woshikiriza abantu batazi mwebwe abaribo kugira babamenye babashe kubamenya n'uzoshaka kubafasha ro nk'abaronderera. Mbega mwe muri bande kuri umwanya mwafashijwe muri bande? Twebwe twafashijwe nabo muri NDAHO TV kandi turaha turabantu bo muri site Kigaramango, kandi ukuntu bimeze hariho abantu bagwaye, hariho abantu bafise ibibazo, nibo bakwiye kubafasha cyane kuko twebwe nitwe dufise ingorane zirenze. Imana yongere kushishikara ibahezagira, kandi hariho ibyo dukenye. Urabona amazu yaratembye n'umwuzure, ariko uruzi Rusizi rwaduteye batarutwubakiye ntaco bazoba badukoreye. Batwubakiye uruzi aho tuzoba turonsa amahoro cane kuko tuzogirwa umunezero mwinshi. Twashaka kubana yotera nakamushimira ndetse n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko abandanya gukora ibyishoboka byose kugira mu bandanye gutera imbere. Umukuru w'igihugu turamushimiye kuko niwe mwene kurungika n'aba bose bamabaza kudutera iteka ryo kudufasha. Umeze neza? Yego. Mutawiyumva gute kuba hari akantu mwafashije uri muri bamwe bagize akantu bafashije kuri uyu munsi? Ndafuri hanse rwose ndaryohewe. Cyose ngo ndyohewe neza. Ntanyemererwa neza uno munsi njya ndarya. Ndafungura n'umwana afungure. Ijambo rimwe kuri NDAHO TV yabafashije. Yego turashimye neza. Mushimiye nde? Yitwa NDAHO TV. NDAHO TV. Mayote zime. Urakoze cyane. Ndamushimiye neza gose. Kujya tufashije neza. Aratuhaye ibyo tufunguye uno munsi. Neza arotwongera. Turizeye neza nubwo buca twongera kubikirikano bwiwe. Murakoze cyane. Gute muta? Sava. Meze neza. Turashima. Je banyita umurovyi atigera swata ni nkuko nawe ntegezwa kukuroba kandi ntaguhusha Rusizi je ntiruncika. Ndakuzi kwizina rya Vuvuzera ndazi ko ntihenze. Kumbe usanzwe unzi? Oya. Je ndi umurovyi atigera swata. Yewe urandobye kandi wangemye nibyo nitwa Vuvuzera vraiment. Yego nukuri ko Imana. Uri umwe mu bantu nzi baba mu Gatumba ariko nkabashaka kumenya yuko nawe uri giki, numvise yuko ufise akantu buronkoye nk'umutumba cyangwa iki, twashaka neza na neza wivuge kuri giki. Mbo nsanzwe ndongoye serire B aha nyene ha mu Kigaramango aha nyene muri sibyo mugabo uko batangiye kunyizera bampereza ubutware nkiri muto ndabona mu misiri imbere n'umukuru w'igihugu ndashaka kuzamo mugabo ntabwo mvuze ngo uyu munsi oya uyu munsi imbere tubaye turakwifuriza amigisha kurongora ico gihugu shaka kurongora hama muri market tukumenyereye nk'umufana akomeye w'umugwi wa Vitalo ndibaza sinihenze basha byose wewe kungumungema hose ganana je ndumurovya daswata uranshoboye twashaka wewe basirukiye aba bantu bose ugira icyo ushikirije NDAHO TV mu kuyishimira canke nakamo batera. NDAHO TV igitangaza cyayo ibi bintu ikoze vraiment ndabibonye ni mu mateleviziyo yo muri iki gihugu ije hariyo yerekana karoro nk'ibi bintu yewe nashima reko nabashigikiye njewe raba ni nkofero nambaye wangu isa ni microphone yanyu sibyo urakoze cyane hamare ikintu gihari NDAHO TV vraiment Imana ibahezagire hariyo abatamakazi ngaha bamaze kumbwira ngo chef ngo turakurondera nabonye ubusi ndayaga nabo kuko ikintu mbonye vraiment no kuri kw'Imana ahubwo rero nahijya hijyo nanjye muzonyibuke wango muzonyibuke no kuri kw'Imana Imana ibongera imigisha habwe ijya TV yanyu ntigarukira ishike za Amerika mbere reka turabe no gushika ni Bethlehem cyangwa igarira hose isi yose yakwire kandi natwe n'abatamakazi turi inyuma yanyu icyo muzoshaka cyose muzotwitura twe turi gado tuguma turi gado tubaye turabashimira mutama Ege Imana ibahezagire vraiment twashaka utere nakamo ndetse wa mugufana turazi kuri umufana komeye kandi ufise byinshi uterera mu mupira w'amaguru sana cyane mu mugwi serukira gihugu ndetse n'umugwi wa Vitalo dushaka utereka mu nabo kumbure bagize icyo bufasha bazokwibuke kubafasha ego medufashe nk'ama equipe ari muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi duhereye kuri equipe mfana Vitalo
na ekipe y'intamba mu rugamba ntamba fans ucuyibona twagoma dusabe imigwi yose noneho si Vitaro gusa cyangwa intamba cyangwa Delta cyangwa Espoir cyangwa kuvuga ngo Lydia Ridic ekipe zose ziri muri iki gihugu cy'u Burundi nizibikore ntibarabe kuri bimwe byaba iby'intamba mu rugamba by'abakinyi bijya bintu byarabonetse nibyo naho kumbure bamwe batarabironka ntaco hari igihe bazobironka sinzi sibyo mugabo gusa twagira dutera kamo ama ekipa ari mu gihugu amashira hamwe eka n'ayandi masosiyete yose nabikore nk'iyi TV yayo mbe wavuze ko yitwa nde yitwa NDAHO TV NDAHO TV nzosubira mu ishuri yitwa NDAHO TV bisigura kwihari iri ngaha mu Gatumba NDAHO TV NDAHO TV iraha TV sawa NDAHO TV nani ma TV yose nabikore nkuko yabikoze kandi agirazana izi envelope vraiment ya nabase kutubwira kariyo nabonye batamakazi bagumye batwenga baryohewe uyu munsi vraiment nanjye ndavungurwa ko barampako sindabemera ko mujya sibyo ga yemwe mwaryohewe mwaryohewe ariko mu kubandanya gato twashaka uduhamagarira abakunzi ba NDAHO TV kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube vraiment ikintu no bahamagarira ntibaje kuri YouTube gusa nibiki za WhatsApp ama Facebook nibindi sinzi ngene babyita mu Bifransa kuko ifisa amazina mu Bifransa menshi cyane ahubwo ni nubundi buntu nyene bwo campaign bugomba kuza muri ayo ma system ya ma YouTube iyi TV tuze tuyisangemo babwirire bagire subscribe umviriza bavuze ko tugire ndeze subscribe umviriza jana bivuze ko bivuze ibisiga yari imenye sibyo birananiye subiramo ryanyuma surprise urakoze cyane vuvuzela babwire naco bagire sabone yego ni mugire sabone yemwe mwumvishe abatama mwe muragira sabone tumushimire vuvuzela yego Imana bahezagire mugabo yemwe ntiribi cyanyuma ya wangu turacagaruka ejo urakoze cyane ejo urakoze okay siya bonga kakulu wena merci beaucoup